reka mbanze ndamwakire umusirimu uyu munsi twari twabyumvikanye byagenze bite ko mbona uyu munsi anari green gusa umukiriso waramutse ameze neza cyane meze neza kumenga uravyutse wapi nagize urugendo rwiza ndashika hano gabo ishika mu zino studio mu nyubako za PJ akiri inkuru mbi umupira w'amaguru ku banyamupira muri rusange birambabaje man umunya Portugal Diogo Jota yaraye ashengeye n'umuryango wa sport buze muri rusange I don't know why bimbabaje nugure telefone nshikira ku makuru ya Marca na Mundo Deportivo ndabanza ndatuza bive na mbutia janu naciye na sherebe katuna mbona sanzuri no kuri mikro mugambanza ndicana na hariya na nono muvandimwe Landry Neymar nako the one hariya mu bw'ivyuma nugure telefone shikira kuri ku nkuru ya Mundo Deportivo yari maze 6 isohoye ndavuga ati kwa Diogo Jota ndavuga ati ubwo usanga ari umwanditsi wa Mundo Deportivo ya yihenze nja kuri Marca saga nabo nyine bavyanditse burya nja kuri Fabrizio Romano nango masusa ameze neza cyane aravuga ati tukurikije inkuru yanditswe na Marca umusatirizi w'umunya Portugal yavutse 1996 wa Liverpool Diogo Jota yakuzwe 2022 nimba niyenze agurwa muri equipe ya Liverpool imyezwa na Jurgen Klopp yarayagize isanganya ari kumwe n'umuvandimwe wiwe bose nta numwe yarokotse ku myaka 26 nako ku myaka 28 yari kumwe n'uwo bitwa Andrew mwene wabo myaka 26 bagize isanganya n'imodoka ikirasha noneho I can't believe it mugabo ni naje no office morale naho mva muteza mbanye zirezire mugabo I don't know why je suis déçu Diogo Jota muri equipe ya Liverpool yavukiye mu gice ca Masareros mu gihugu ca Portugal numwe mu bakinyi beza bamatse icyo no kwita ele ya Jurgen Klopp muri equipe ya Liverpool umwe mu bakinyi no ngo bakoreshwa canke se bakoreshejwe na Jurgen Klopp muri shwanyish mugihe aba yabuze mu nimero 9 akamukoje nko mu phone mugihe abakine mu kinyaca ku ruhande anatsinda nyaruka nizere ko bakunze mu gwa Liverpool ino nkuru batayakiriye neza mugabo muri rusangi pira w'amaguru ku isi urabuze Diogo Jota rero canke se Diogo José Teixeira da Silva yari umukinyi w'umunyamuga yabigize umwuga w'umupira w'amaguru yavutse itariki 4 z'ukwezi kwa 12 1996 avukira i Porto muri Portugal Diogo Jota ibintu bya kariyere y'umupira w'amaguru yabitanguriye no vuga ngo
muri ekipe yari yegereye cyane umuji w'i Porto cyangwa se igisagara cy'i Porto, ekipe y'abakiri bato bita Gondomar Sporting Club. Mu nyuma aja kuba yiyunga n'ishure ryigisha umupira w'amaguru ry'abakiri bato bita Pacos do Ferreira kuva 2014 gushika 2016. Ku myaka 17 atangura professionalisme y'ikareyo iri professionnel. Mu mwaka wa 2015 ushira wa 2016 yatsinze ibitsindo 14 ku myaka yiwe 18. Imigwi myinshi yatanguye kumwifuza, hari nako yaciye agugwa na ekipe ya Atletico de Madrid 2016 aza kuba akina gushika 2018. Ntabwo yigeze ku myaka mike mba ko yakiri muto, ntabwo yarose umwanya wo gukina muri ekipe nkuru. Landry aturondera udufoto twa Diogo Jota dutandukanye. Ku myaka yiwe 18 ko igeze ku myaka yiwe ahubwo yari imyaka 20 kuko avutse 1996. 2016 yari afite imyaka 20. Ntigeze aronka umwanya muri ekipe ya Pablo Diego Simone nkuru. Kenshi wasanga ari ku ntebe agomba cyangwa asubira abandi. Ikindi gihe ugasanga Novango ari ukishwa muri ekipe ya kabiri ya Atletico Madrid abura umwanya pe. Yahavuye acatizwa muri ekipe ya FC Porto muri sezo ya 2016-2017 aho yakinye Champions League imbere anatsinda ibitsindo 8 ari kumwe na FC Porto. Icyo gihe yamerezwa n'uwo bitwa Nuno Espirito dos Santos. Mu nyuma havagogwa umba ko ari ntizanyo ya Atletico, ekipe ya Oru ibiramushimye mu mwaka wa 2017 ibiramuguze gushika mu mwaka wa 2020. Ntabwo yamuguze, ahubwo yatijijwe muri ekipe ya FC Porto nako muri ekipe ya Wolf. Inyuma yuko Atletico mutije muri Porto irabwa ati turi umugumane. Wolf icitanga icyo no kwita offer yiwe muri ekipe ya Atletico ati mu mudutize. Wolf yakinze cyo ca kabiri, mu nyuma Wolverhampton Wanderers ihava imutiza muri inde muri nako Atletico imutiza muri Wolf aza kuba wakinira. Yanafashije no ekipe uwo mwaka iyo sezo ya 2017 nako mu mwaka wa 2017 yafashije ekipe ya Wolf kuduga iva muri Championship ja muri Premier League kuko mu mwaka wa mbere yabatsindiye ibitsindo 17. Mu nyuma urumva ko yari ntizanyo Wolf yacivuga ati ko tuduze Première Division Anglaise, baca bavugana na Atletico iramurekura baramugura. 2018 niho yaciye abo mukinyi bwego wa ekipe ya Wolf. Yarakine muri Premier League anagira ibihe byiza ndetse akina muri Europa League. Sinzi abantu babyibuka imyaka mu mwaka wa 2018 Wolf iduga bari bameze nabi kumwe n'umusore bitwa Raul Jimenez, imigwi bari kumukoyimara. 2020 ekipe ya Liverpool iramushimye. Jota yaguzwe na Liverpool ku miliyoni 45. Aguzwe na Liverpool yamenyerezwa na Jurgen Klopp 2020. Iyi ni ekipe yaje kuba ikora byiza hamande Diogo turi kumwe na Saramane ndetse na Firmino. Numwe makinyi bafashije ico gihe Jurgen Klopp bivanye na karite ziwe za polyvalence cyangwa se gukoreshwa mu bice byinshi bitandukanye. Numwe mu makinyi bari bafise pressing yihariye Diogo Jota. Numwe no mu bakinyi wanashima muri no era ya Jurgen Klopp yari afise sens dobi iteye ubwoba.
Diogo Jota yatumwe ko rya mbere muri equipe nationale ya Portugal mu mwaka wa 2019. Mu mwaka wa 2019 yakiniye Portugal muri Euro ya 2020 ndetse anayifashe kuronka qualification muri Mondial ya 2022 baki. Diogo Jota nkuko amakuru yandikwa n'imenshi makuru bikomeye ku mugabane wa Buraya yitavye Imana amaze gutwara championship saison ya 2017-2018 kumwe na Wolves, yaratwaye FA ari kumwe na Liverpool 2022, yaratwaye Ligue des Champions ari kumwe na Liverpool 2022, yaratwaye Coupe de la Ligue anglaise ari kumwe na Liverpool 2022, ndetse anatwara Super Coupe ya UEFA ari kumwe na Liverpool. Ya accident yabereye mu gace bita Sanabria mu gihugu ca Espagne, ko mwavyumvise ari kumwe n'uwo witwa Andrew. Ku myaka 26 ari petit frère wiwe. Nuko rero nuko iyo niyo nkuru novuga ngo izindutse ibabaza, ikomeretsa, ijugumiza imitima y'abakunzi bo mupira w'amaguru, y'abakunzi y'abakunzi ba sport muri rusange. Nkuko rero byandikwa na Mundo Deportivo bigasubirwamo bikandikwa na Marca za Ben Sports zavyanditse nayo makuru ho gushika no mwanya Diogo Jota yitavye Imana. Selo Marca abantu muri Liverpool muri live muri kubibona, ndamushimire uwo bita Landry. Selo Marca, l'attaquant portugais de Liverpool Diogo Jota 28 ans est décédé mercredi soir dans un tragique accident de voiture de la province de Zamora en Espagne. L'accident s'est produit au 65 km de l'autoroute à Balsengande, près de la municipalité de Palacios de Sanabria. Jota voyageait avec son frère André, 26 ans, son frère André, 26 ans, également footballeur. Lorsque la voiture dans laquelle ils se trouvaient est sortie de la route et pris feu après le choc. Des témoins présents sur les liens ont immédiatement arrêté le service d'urgence en appelant le 112. Selon les témoignages, le véhicule était complètement embrassé. Edi birababaje umuryango wa sport imyaka 28 Diogo Jota. Zimwe muri shwa nivyo kuri Jürgen Klopp nako kuri uno mzee wa kipara Arne Slot nivyo wabona ko adakoreshwa cyane, mugabo wabona ko mu gihe ahari ko ni n'umukinyi yizihiwe n'imvune, ariko wabona ko ari umwe mu bakinyi batanga icyo no kwita shwa zirenze imwe, yaba ari mu kibuga cyangwa se atari mu kibuga kwandi mu gwa Liverpool. Uzikende kintu kibabaje ni mark no ngo Diogo Jota so mukinya sanzwe, kuko mugeje kumva ni parcours yiwe. Atletico de Madrid, FC Porto, Wolverhampton Wanderers, Liverpool kuhera 2020. Twibuka uburyo izina project za Liverpool zagiye zirahinduka kenshi. Urinze umara imyaka 5 muri equipe nka Liverpool yatwaye Premier League gatwara Champions League, ntabwo uri umukinya sanzwe. Ku myaka 28 uri umunya Portugal. Diogo Jota yaragifise indi myaka 4, uretse ko ubu
sinoma ngo nugweza karembwa tuzava twisangana uvuga ngo iri higanwa ryo mubara urikomeye mugabo urabona ko ubu nk'ubu bita ni igisore cyakina cyagiye muri Arnasel kikiri gito yasinye muri Galatasaray muri Fenerbahce sore kumwe na Cristiano na Mane hariya muri Arnasel yavuye mu Bwongereza John Duran wana ku myaka mike yakinye umwaka wa mbere muri Arabie Saoudite yagarutse ku mugabane wa Buraya muri Turkiya sivyo nangana ati ku myaka 28 ibintu Diogo Jota amaze ashaka ko kumwe na Liverpool naho yari kucaja kwirira amafaranga ariko nkuko nabivuze zino project turuba dusanga ari project ziriko ziragira kuri umupira w'amaguru yaramukinyi mwiza magabo nkubwije kuri yaragifise umwanya mvango wo kutera ku mugabane wa Buraya profile yiwiwe yari imwe muri profile y'abakinyi bakomeye umupira w'amaguru reka mave nondera mukanya umukunzi w'umugwi wa Liverpool ndabe ko aronza kuronka ari hafi kugira ngo atubwire Eddie iki ni ikintu kibaye Diogo Jota yaramaze indwi zibiri aribwo asezeranye mu mategeko n'umutambukanyi wiwe zibiri ese yitaba Imana araba ko hari umukunzi wa Liverpool uri bubone hafi birababaje urumbo rukomeye cyane ku banyamupira muri rusange ndahava ndamurondera urabe voilà ngakajya agafoto bavuye gukora mariage mu buryo buri officiel Diogo Jota s'est marié il y a un jour. Laisse derrière lui une veuve, des garçons et une petite fille. My God. Ubuzima ni iki? This life no balance. Ubuzima nta balance. Ubuzima nta balance pe. This life no balance pe. Yari mu biruhuko. Yari kwitegura kugira ngo ari kumwe na Liverpool bategure Premier League hari igihe wanashima yari kwanahimbaza n'uburyo amaze iminsi mike agize arushinze ugwiwe birababaje pe kubura umukunzi wa Liva ariko uramutora hagufi muganda mutora tu nuko rero ino niyo nkuru rero bwana Abdurazak tumye navango isi umupira w'amaguru tuzinduka turi mu kigandaro gikomeye cyane pe ngere ko ndagerageza ndabiko hari uwo mbona hagufi hari umwenzi mugabo sindi ko ndamutora kandi ndamurondera iminsi 11 11 jours 11 pe man ubuzima nta balance ubuzima nta balance ukihema ukore byiza ubwihema ukore ibizo kuvugira ubuzima no balance kabisa hari ibintu biza cyangwa ikintu kiba kaburi curi buvuge curi burenze ko tukagira tuti ni Imana iba yisubije ivyayo
tugasaba gusa ko yokoroherezwa agashikira heza, ko tuzi neza ko twese ari yo nzira, ntawe bitegekanya, ntawe uzi ngo ni kwa kangahe cyangwa ni sanga, ariko igihe kigeze birashika mu buryo bumwe canke ubundi, ariko rimwe na rimwe hari igihe bigorana gutahura no kwiyumvisha umugabo nka Diogo Jota imyaka 28, famille y'abantu 5, we n'umukenyezi wiwe, abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2, bigaragara ko bakiri bato cyane, abana bato bari kuri YouTube murababona, bari bagikenewe kuregwa na papa wabo, byongeye ko ari iminsi 11 yonyene yari iheze, aba muri ko murabona bamaze kuba mariye officiellement, nyuma yo kuba bari baramaze kuvyarana abana 3, ko baravuga bati reka tubishiriye imbere y'Imana n'amategeko bose babimenye. Iminsi 11 yonyene ubwo nyene nta kundi, Imana mwakire mu bwami bwayo, ati aheza ni mwijuru. Mukunzi wa Liverpool iyo bari hagufa duhamagare tuganire 6731 ubusabune. Mbere ko tubandanya n'izindi gahunda, turashaka umukunzi wa Liverpool tubanze tuganire gatoya. Allô? Allô? Turagerageza kwiyumva biratubabaza mu matwi. Allô? Allô? Oui. Ndo ni Fulgence Uganda kwere kabisa ndababaza umufana wawe Liverpool. Agenda lala. Umufana wa Liverpool agomba guhamagara arabe ko afite utunite duhagije, niba dushaka duhagije kugira ngo tuganire. Allô? Witwa Elias niyo kwizigira, tubirababaje kweri ariko no kwihangana, Imana mwakire. Rukundo Josué, witwa Emmanuel ninteretse, ti Imana mwakire, akoze ibikora inka mu kwitanga kwiwe,
kandi ndemeshe umuryango wiwe n'abakunzi biwe ati twese iyo tuja nta uzorusimba witwa Nyota Boy Chizi ati Imana mwakire mu bwami bwayo. Harerimana Arcade ati rest in peace DJ vuga Diogo Jota. Allo. Allo. Oui. Ni sawa do. Ni sawa ndashima. Umukunzi wa Liverpool. Murabona Bosco mugasenyi. Yego Bosco. Ya manajana nganisha abafana ko hari hose. Kumuba umukinnyi wabo ko ibihangana. Ya matabaye ikaze n'akari mu dusangure. Urakoze cyane. Nawe murakoze. Yes. ngo twese niyo nzira. Twese niyo nzira. Reka tugerageze nkuko nenda babwiye. Hari uwonzi kuva kera no ngo nk'umukunzi w'umugwi wa Liverpool. Vuze umukunzi umenye no ko ari umukunzi. Pana mufana umukunzi. Ko mufana n'umukunzi ni ibintu bibiri bitandukanye. Sibyo? Umufana n'umukunzi ni ibintu bibiri bitandukanye. Reka turabe uburyo ikirere cyo tugenza niba kiratworohera. Turabe uburyo ikirere cyo tugenza nikiriko kiratworohera. Kiriko kiravyorosha. Diogo Jota. Kibazo. Kirere kiranse. Kiranga cemera kanya gato. Kiranga cemera. Habonimana Emmanueline ati birababaje cyane ariko kwisi turi ingenzi. Ati ndabaye kweri Imana mwakire. Jafet. Allo? Allo. Umeze neza mukuru wacu Gisa Steve Lomeke? Meze neza na muri PJ Classic FM. Tuye tumeze neza muri Classic Sport di Christian ndetse na Abdurazak. Nize nawe mu kazi mu muryango ko ibintu byose bimeze neza? Turashimana niyo nkuru muri byose ni turinze. Kano gatondo mu kanya verere isaha 4 na twavuye muhira turategura ikiganiro tukicinjiramwo mesha makuru byo muri Espagne nka Mundo Deportivo na Marca baza kuba basohora inkuru ibabaje ko musatirize w'umunyaportugal imyaka 28 Diogo Jota yaraye agiti sanganya ni modoka sinzi nk'umukunzi wa Liverpool mvuze umukunzi wa Liverpool mba mvuze wa mukunzi novuga ngo meme no muri community z'abakunzi ba Liverpool muri Afrika ndetse ngira ndanibaza ko no muri Afrika usanzwe nako no nibura usanzwe urimo ino nkuru yabashikiriye nk'abakunzi ba Liverpool ku mugabane wa Afrika ko no musatirizi wanyu Diogo Jota w'umunyaportugal yoba yasezeye isi. Ni nkuru yavuye mu gatondo ariko ni ishobora kuba yabaye mu rukerera amasaha ya 8 saa 9 bariko barakora ibishoboka byose ngo bareko bashobora kumusubiza mu buzima aho yarari mu rugendo kumwe n'umuvukanyi wiwe Andrea. Yani nkuri babaje
twazindukiye ko twese twumva ko ari ibintu bidasanzwe n'umukinnyi mbere y'uko umukinnyi yari umuntu y'umubyeyi yaraje kugira mariage ngira ngo yaheze nk'iminsi 4 canke 5 agize official wedding canke ameje ko officializa ugeniwe na madame wiwe ndetse no ku mafoto benshi barayabonye ari kumwe n'abana biwe bakiri rero ni inkuru y'incamugongo ni inkuru babaje ku bakunzi situ bari Liverpool muri make nta majambo menshi ndoronka gusa n'imwe mu nkuru zibabaje umuntu yabazindukiye ko je gutwara igikombe ca Premier League yagizemo uruhara rukomeye aho yagize imvune muri iyi saison ariko igihe cyose yaza yaragira icyo nwita participation nziza ndetse akashobora kuba byafasha Liverpool gutwara iyi Premier. So muri make abakozi ba Liverpool we are very shocked ariko ni kuzima bumera gusa nimwe muri yafashije yagize uruhara cyane gutwara Pierre gutwaye zibiri kuva avuye muri Wanderers maze gutwara Ligue des Champions ndetse na n'iki gikombe. Muri make ni inkuru ibabaje muri iki gitondo ndetse na Abdelaza 2020 uno musore yaguzwe miliyoni ziri hejuru ya 45 avuye muri equipe ya Wolves ashikira muri projet yo kubaka kurondera ibikombe ari kumwe na Jurgen Klopp. Rino zina rya Liverpool Diogo Jota tuvuge ko uno munsi equipe ya Liverpool abakunzi ba Liverpool muzibukira Kuki uno musore imyaka 28 ashengeye. Icyambere nuko yagize uruhara mu ma equipe y'abamenyereza babiri mu gutwara EPL zibiri zitari ziherutse mu mateka ya Liverpool kuva avuye muri Wolverhampton yaramaze imyaka 3 kuva muri 2017 muri 2020 banihenze aho yaguzwe muri 41 z'amapound no kuvuga muri ayo nyene y'amayero ariko uravuga n'umukinnyi yaje afise batabona neza icaje gukora mugabo umwe mu bakinnyi namba abakunzi ba Liverpool ndetse n'abandi bari basanzwe baraba Premier League baramuzi uko no muri Wolves yari umukinnyi mwiza uko yatsinda ibitsindo byinshi nibaza ko statistike ziwe ziranavyerekana ko yari umukinnyi anyabutse yiruka kandi azi gukontrola imbere ya box byatuma muri Wolverhampton aba umukinnyi mwiza ndetse ngira ngo ico gihe yaratsinze hafi n'ibisindo 40 na bingahe hafi na 5 mu nkino zigera ku 130 ari muri Wolves mbere y'uko aza muri FC Porto ndetse ko yatanguriye muri equipe yiwe muri 2014 ari wabo muri Portugal muri Pajo aho yaje gukugwa wa Atletico Madrid na hatahakinye ariko yaciye atizwa muri FC Porto rero iyo background yose niyo yaje imugira umukinnyi mwiza muri Liverpool kumenyereza mwiza yitwa Jurgen Klopp aramudevelopa umukinnyi adafise inguvu nyinshi ariko ari malin imbere y'abadversaire biwe kuko uravye yiwe yarameze Christian nyene yarameze nka umukirisu azi imbaga yiwe ni wawe bijya kungana yego n'umukinnyi make ko projet yoba yaramukundiye ndetse n'abamuguze bakaba baramatchinganye neza muri projet kuko kuva muri 2020 kugeza uyu munsi urazi ko batwaye ibikombe bibiri bya Premier League des Champions n'utundi dukombe dushamikiyeho rero n'umukinnyi ye gusize legacy ikomeye cyane muri Liverpool nibaza yuko n'umuryango wiwe uzoba rekoni nka ndetse ugafashwa byinshi cyane na community ya Liverpool kuko yabaye mu legend kandi ntagereranywa yagize ibihe byiza muri Liverpool. Tuvuge ko muri
projet za Liverpool no mwaka hari kino cikinogo cyo bakigiyemo inyuma y'ibura y'uno mugabo witwa Diogo Jota. Bien sûr ntiyogenda uko kuko urabibona kuva muri 2020 yinjira muri kugeza uyu munsi n'umukinnyi yagize uruhara rwinshi cyane mu gutsinda ibitsindo ndetse no gufasha ekipe ya Liverpool gutwara izo sacre zose. Nibyo uravuga ati twariko turiyubaka, twariko turagira ama signing cyangwa ama signature y'abakinnyi benshi, ariko ndakwibutsa yuko ikibanza ca Jota casa nkaho kitari gifise ikibazo na kimwe ari gapo ndetse basanzwe bakina ku ruhande, ugasanga bagize ibibazo birasiga igihengeri gikomeye, ndetse biratuma Liverpool za kwinjira muri projet yo kuraba a second player ashobora kuza ku seconda muri ico kibanza yararimo, kuko ni kibanza kitari gifise ikibazo cyo cyose cya recruitment. No kuvuga ngo no mu biharuro vya Liverpool mu mafaranga yarasigaye kugira ngo bagire mercato nziza uyu mwaka, nibaza ko hagira ikintu kiza guhinduka, kuko naravye no muri academy karaba no kuri bench urabona yuko Jota na Gapko bari bameze neza gusumba yuko hari kuza iyindi idea yo kushobora kugura uwundi mukinyi muri ico kibanza. Gisa ni message nyabaki ni ubutumwa ubuhe no munsi wogedera abakunzi mu gwa Liverpool bari kukomviriza abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange, ko ni inkuru yatubabaje abaje no banga umuntu wese yitwa ko yakurikana umupira w'amaguru inyuma ya runo rupfu rwa Diogo Jota, urupfu umuntu atari yiteze, urupfu ruje giturumbuka. N'ubuhe butumwa wogedera abakunzi ba Liverpool by'umwero kandi n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange? Hariho groupe turimo zo ngaha mu Burundi, hariho zo turimo za worldwide, birumvikana ko twese turi under shock, twababajwe n'ibintu, ariko nk'umukristu nk'umuntu yamenye Imana tuzi neza ko umwana w'umuntu agera igihe cyo kubaho, akagira igihe cyo gukura, akagira n'igihe cyo gutaha. Rero yuko abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange canke abakunzi ba Liverpool no kwihangana hanyuma bakamusabira kugira ngo atuzwe heza, nk'uko nayo twaduhaye byiza mu gihe cyose yari amaze mu mugwi wa Liverpool, urazi ko yari ahari kuva muri 2020. Rero nibaza yari no kumusabira kuri rugira kugira ngo atuzwe heza. Urupfu rw'impanuka urupfu rukomeye, urupfu rimwe na rimwe ugasanga n'umwanya wo kuvuga ati Mana mbabarira urabuze. Rero nibaza ko kuri bogira no kumusabira kugira ngo atuzwe heza, ndetse n'abandi bose muri rusange, kugira ngo abo bana anasize bazogira icyo no kwita ntibazokure bupfuvyi, kuko n'umubyeyi yasize yarakoze, kandi yahaye ibyishimo abantu benshi isi nzima. Bivuze ngo rero n'usabira n'umuryango we kugira ngo abana ntibazokurire muri vide ya papa wabo, ahubwo bazobone yuko papa wabo naho yagiye ariko yasize legacy. Urakoze cyane bwana Gisa Steven, reka tugushimire ko watwitavye. Murakoze cyane Di Christian Blazak, nizere ko mubandanya muha ibyishimo abantu, kuko urabizi ko iyo radio yacu ari radio y'ibyishimo gusa, itanga umunezero. Ndamutsa bose bari kuri écoute cyangwa bari ko barakurikira ibiganiro bya PG Classic FM, ndetse n'abandi bose mukorana. It's been long time ko tubana, ariko I think one day tuzosubira twicarane muri studio hanyuma duhereze ibyishimo abantu uko twabihamagaye. Urakoze cyane. Urakoze namwe, umunsi mwiza. Namwe akazi keza. Gisa Steven, ubutumwa bukomeye cyane. Iyo tuvuze abakunzi b'imigwi, wumvise ati hari abo turi kumwe hano mu Burundi
mugabo hari niyo mvugo na groupe bita worldwide so nakora abakunzi b'umugwa Liverpool kwisi rero nupfa utari umukunzi w'indani ntupfa kuyinjiramo rero igisasi tivoro make ndamenye igihe kinini muri rino tangazamakuru ni mukuru wacu tuvuze mukuru wacu mwumve ko ari mukuru wacu rero kuva namumenya no mukunzi wa Liverpool gusumba uko abandi bombesha cyangwa se bovyinyegezamo ariko kandi nuvuga ngo ndundi mukunzi wa Liverpool twokwihanganisha na mugenzi wacu Landry Neymar kuba muri Sport Zone nawe nyine nuvuga ngo umukunzi wa PJ Class nako umukunzi wa Liverpool dizere ko nimba yarari maso ino nkura kayakira tumwihanganishe rero niyo nkuru mbi umupira w'amaguru yazindutse iravugwa niyo kabisa nuko rero twe nka Classic Sports tumwifurize kugira uburuhuko budashira Imana mwakire mu bwami bwayo bitwigishe ko kwisi tuguma twiteguye kuko tutazi umunsi n'isaha kandi iyo umuntu aheje yitavye Imana no kuvuga ko ikiba cabaye nuko mission na gahunda ziwe ziba zagize iki zashitswe ko commentaire Gentil Butoringo rest in peace Diogo Jota Guy Kevin Ishimwe may his soul rest in peace Musa de Ronso ndababaye cyane vraiment Imana mwakire mu bwami bwayo muri rusanga abakunzi ba football turababaye cyane gose Audrey nibi turonsa ndamuramutse ngaho kuri Bamakoba mu bwiza kurya gatanu ngo Imana mushobora byose ibe hafu umuryango wabuze ibi ni ibintu bibabaje cyane Jafet ndaruzaniye ndababaye kwera Imana imwakire habona Imana Emmanueline ngo ni Kevin ngaho kumuzinda hamano kuri ngo birabaje cyane ariko kwisi turi ingenzi Anosia tuwize Imana imwakire mu bwami bwayo kandi iremeshe n'umuryango bihangane zindi wari wazisomye wo bita Harimana Arcade ngo rest in peace DJ ubwo nyine nta kundi sinikimera mon cher hari ikintu kiba na mode ya gahunda yose wari urimo kumvira atakaye ya no kwikomeza niko umugabo ategereza kuba ategereza kumera Edi ko vyomera kose nkundire dutanguriye ikiganiro cacu na Landry yanakoze agarukane kajya gafoto ka Andre Silva bamwerekane uyu mwene wabo na Diogo Jota yitwa Andre Silva akagaruri yakina mu ciyo ca kabiri ca Portugal muri Portugal akina mu witwa Penafiere ni mwene wabo na Diogo Jota hariho agafoto no vango Landry nabonye mu kanya rateretseko ushukabona bwana Landry aka abantu babone mwene wabo na Diogo onyene nguyu iyo niyo foto ya Andre Silva mwene wabo na Diogo Jota yagize isanganya ari kumwe na mukuru wiwe imyaka 28 imyaka 25 inkurikirane urumva ko umuryango wa Diogo Jota bari mu bihe bibi pe bihe bibabaje cyane pe yes ngivyo nkundire Edi